Bonjour, bonjour, bonjour. Uno mwanya mwiza wo kubandanya twigira hamwe turabira hamwe ko dushobora gukora strategie ya one call tuyikoreye muri margin call drop strategie. Mu ncamake ni strategie yo gukoresha one call mu buryo bwiza. Okay? Sinzi yuko mumaze kubona yuko iyo isoko imeze nk'uko akarorero turabire muri Royal Q, turabire kuri coin kanaka nk'iyi mishimuse. Okay, murabona isoko ingene yifashe, urabe muri 4 heures urabe ingene yifashe. Okay, murabona ingene yifashe, turabire nko ngaha urabona iyi coin yavuye ngaha kuri 0,001368 iraduga irasubira amanuka irasubira duga irasubira amanuka iraduga iramanuka iraduga iramanuka iraduga. Ni ukuvuga iyi tendance haussière kuva ngaha gushika aha iriko iraduga. Okay, muga mu kuduga mubona ko itagiye iragira uku, yagiye iragira uku 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 uku. Ni ukuvuga iyo uguriye muri one call ugakora one call simple kenshi ntiba wiyumviye kuri muvuma coin igenda irakora. Iyo uriko urakora rero coin yawe mu gihe coin yawe tendance haussière igihe hari bull market ni vyiza gukoresha one call ikozwe muri margin call drop strategie. Okay, gusitandukaniro rya margin call bene ikora muri tendance baissière yo coin iriko iramanuka tendance imanuka ntiziba kumwe bivanye na drop ugenda urayiha amatactique muca muyabana muri signal. Amatactique yo ngaha n'amatactique yo kwisoko iduga iva ngaha igenda iduga niyi imanuka ntizikukwa kumwe, bisigura yuko iyi iduga uyiha amadrop mato mato, iyi imanuka uyiha amadrop manini manini. Okay, ariko dusubikora muri margin call drop, ariko iyi iba yitwa one call kuko uja kwiha ama calls nk'ane canke atanu, ane canke atanu mato mato asanzwe abaho. Okay, hakaba rero mfise umutahe wa $200 DSI USDT 200 shaka gukoresha one call. Okay, kandi ikora mu buryo bwa margin call drop. Okay, murazi yuko mu gukora coin bwa mbere uhera hehe muri Royal Q, urinjira Royal Q ukayinjira. Okay, benshi baribaza ngo atabonye signal niyo tuma robo. Reka turabire kuri signal kugira biborohere gutuma robo. Okay, turabire kuri signal. Okay, turi kuri signal ya ondo akarorero twihe ondo. Bisigura yuko iyo akubwiye ngo trade with one call strategy hama batavuga ngo open more margin calls, umva ni one call mugabo ugurura ama margin call amanuka ku buryo iyo coin igize mvuma yo kumanuka Royal kwikirangura igize akamuvuma na gatoya ko kuduga kwise naka candlestick ko kuduga kiguha amahera, kandi iyi coin ibikuragira ntibitandase kuduga n'impamvu bababwiye mukoresha one call. Okay, ana murazi ko ari preset price igiciro urangurira ko. Aha rero robigenda afata ama position atandukanye, naho tactique babahaye 3 ni ukuvuga iza mbere nka zibiri uziha 3 izindi uziha 1,5 nkuko ushatse. Ama tactique ushobora kuyahindura ukayiha bito bito yivanye n'ingene ubona muvema isoko iriko irakora ngene bayifashe.
turabire ngaha kuri iyi mir shemsi tifyonde kuko I understand. Okay, urabona rero nkaha ayaduze murabona mugabo agakoni ko kuduga kamukamanutse kandi yaduga kandi yasubira amanuka uko genda yaduga genda iramanuka ni ukuvuga tandasaba ari haussière akarore murabire ngaha tandasaba ari haussière ariko nige igende iramanuka ngeduga nka yamanutse yaduze iramanuka iraduga iramanuka iraduga iramanuka iraduga iramanuka ni ukuvuga aha yaheje kuduga ino hejuru ubwa yashigira shite kumanuka murabizi imaze ko gushika ngaha ko muca muyikora muri margin ko drop strategy ijya uhema drop manini manini. Okay, mugabo aha iko yaduga nkuko wisanze isoko yawe iko yaduga nkuko uri muri cyo bita muri bull market ukoresha one call strategy ariko kayikora muri margin call. Okay, tugende rero tuje kuri credit ayima credit encore. Okay, I understand. Okay, murazi ko tuza ngaha kuri trade settings. Okay, akarero nkaha isanzwe mu isoko oya akarero dufate mfise capital ya $200. Okay, cyangwa dukore ku $100 makeya tuwe ku $100. Okay, muncha make kuri first buy na amount kidashira 20. Okay, aha naho ngaha aha kidashira nka 25 kugira ndo nk'amakoruzi ane gusa amakoruzi ane gusa aha kidashira 5 murabizi namwe ufise umutahe wa $100 hanyuma 25 ngaha nkaya ko inshuro ya mbere ijya kuranguza 25. Okay, hanyuma no kuvuga ijya kurangura inshuro zine. Okay, hanyuma pourcentage ijya tuyisabye nk'inyungu take profit reka tuyisabe izinye 2% c'est bon. Hanyuma take profit callback reka tuyigire 0.1 c'est bon. Hama muri margin configuration cyenda habitoya na nkibi nano ko muhagumiza ibinyene. Okay, nano ko muhagumiza ibinyene 0.5 ikorote 0.5 kirangura inshuro ya mbere ikoreshe $25. Ko ini nimbicimira nk'iduku rubidandaza iswe kumanuka 0.5 rubisui karangura iswe kumanuka 0.5 karangura idandaza yongera ngo idandaza kubera iki isoko imeze uko ubona tandase ni haussière. Okay, ibi strategy ikoresha mu gihe ubona ku isoko iri kwiraduga muri bull market. Okay, tuzanga kuri confirm. Okay, buy in callback murazi yuko cash ngana take profit callback tino kagira munsi cash je ufiko kweshira munsi yayo. Okay, hanyuma bazanga muri advanced muri strategy period ukagira one shot ya robo ije kurangura ngere dandaze ihejeje iyo commande yose wayihaye ikisohoka baje gusa kwituma gushasha sivyo. Okay, nini one call. Okay, hamugeje ngaho tuza ngaho kuri save. Okay, ukaza ngaho kuri confirm. Okay, connection. Okay, ugeze ngaha ucuza ngaha muri sabibini mode ukemeza uko I understand. Okay, ukemeza ngaha muri hure warehouse mode. Okay, kubera iki ufasha ama position ane iyo ufasha 5 uza ngaha muri sabibini mode iyo ufasha 6 canke kuduga uvuga ngaha hagira 3 wewe twafasha ama position ane yonyene kwa ni muri one call isoko ikiraduga mwako ko tuzi ko isoko mu kuduga itaduga nyine kwita umurongo irangu rugenderagira mu mva maze kumanuka no kuduga mugabo tandase ari haussière ari uptrend ari akaburu market kakabaye ushusettinga muri iyi warehouse mode. Okay, kemeza uko kacanga ka confirma.
okay ukumaze kwemeza ngaha ushitsa ngaha switch on margin call ikaba yuguruye kuko robo izozira irarepeta irangura coin isubira kumanuka 0,5 nk'uko twavuze isubira irangura kandi niyo mpamvu y'ibuto yuguruka confirme kugurura okay kuguruka nk'uko hanyuma basigaye yuko uza ngaha muri initial buy in price ugashyiramo ibiciro robo yinjira ku bwa mbere initial igiciro initial yinjira ku entry batwede muca mwumva entry mvuze entry aho yinjira robo ubwa mbere kirangurira irangurira igiciro cya mbere cy'coin irangurira ko yinjira ku cibwira ahari twibwira ikarangurira ku giciro coin igeze ku umwanya nyine kuko mba ndiko ndaraba iki isoko okay confirme okay mije ngaha rero gusha mu biciro okay bashaba amaka resume kije ndiko ndakora okay ugiye ubona yuko atawihenze arawihenze ushaka ngaha muri card setting ukamodifya ukibona atana mu wihenze ngaha ushaka ngaha muri activate ukemeza hanyuma I understand okay connection okay ukashita kuri create bot ukashayemeza uko amaze kubona iyo umaze gukora coin ikaza ngaha muri pause kakwandikira pause uko ushikiye ruturu ngaha deux fois uje muri strategie kuraba yuko ivyo wakoze byagiyemwo okay ni ushobora niyo ari umuntu mushasha gitanguye gukora nabona ko yakoze binding neza nabona ko yabitunganje neza okay ukarindira okay gasuka giyindira tunga giyindira turu kugize ngaha muri strategie kuraba yuko ivyo watukoze byagiyeyo okay nuko rero ubandanye munkurikirana ego sawa bisigaye muze murabaza no kuvuga mu gutuma royal option mu isoko twituma mu buryo bwinshi birasaba yuko umuntu akurikirana inyigisho kugira ngo ndatahura akandi amenye n'ingene abona isoko akagenda atahura bimwe bituma ariko aronka amahera menshi ariko arakora kubera bafise ama strategie menshi mu mutwe nuko mubandanye munkurikirana